byose byari kwiwe, naramukunda bimwe bidasanzwe, nawe yarankunda bimwe bidasanzwe, namuha randevu akayitaba bangutse. Inkindi y'ibisanga kandi navuka imuhanga, bakumutanga nawe urabizi kuvuka igihanga, utemba nk'umutanga uzohavugwa ku mupanga, ubaye ikimenabanga kandi ari wewe wambikira ibanga, urigize umuhanga ariko ntubona kuguye mu manga, ugurira agahanga uhabwa nta mu bushanga, ntabwo tugikwiranye nawe. Randevu yabaye akamaramaza, nakunze umukobwa ndamwiha wese, shira mu buhinga nitanga ishikanwa, imembo yamaye nukushibura, imembo yamaye nukushibura. Igize kabizi nikora mu tutazi, ubwo si ubuhizi urambitse umusazi kandi waruzi ko ndi umuhanzi, urakoze tutazi umwana akora ibyo atazi, niwishinga izo mbizi ngo zihave zikuvutura imitsi. Randevu yabaye akamaramaza, nakunze umukobwa ndamwiha wese, shira mu buhinga nitanga ishikanwa, imembo yamaye nukushibura, imembo yamaye nukushibura. Uyu ni Israel P. Heyo heyo Thierry Amani kama kadi Digishu. aya aya au sio, tunarudia tena.